Ico kimanga kivugwa muri Karitiye Kamesa ya ruguru ku Musaga catanguye kwibonekeza haraciye imyaka myinshi. Ni kimanga kirahaduga mu Kamesa kigaca hitwa kuribonesha iruhande y'ibarabara rya Bujumbura agenda. Umuntu ahegereye icambere abona nuko iryo barabara batigeze bariha imiserege ku mpande itwara amazi y'imvura. Abanyagihugu bahegereye bavuga ko ico kimanga coba cimbwe n'amazi y'imvura yagiye arahaca uko imyaka yagiye iragenda. Imvura rero imaze imisigwa ari nyinshi ikaba yaciye isongera isibe. Uyu munyagihugu yaganiriye na RP yamenyesha ko inzu 16 zimaze gusiduka kubera ico kimanga. Ico kimanga kirahari kandi giteye ubwoba. Ni kimanga cagiye kiza buhoro buhoro kidate de très longtemps. Ubu rero cagutse camaze amazu yasenyaguritse. Inzu zimaze kuba nyinshi tuzi zamaze gushika 16. Dushima Imana gusa ko abantu barahagwa. Abanyagihugu baho ku Musaga bamenyesha ko ico kibazo bagishikirije abajejwe intwaro kuva kera, ariko gushika ubu akaba atakirakorwa. Bagashikiriza amakenga yabo ko ibarabara rya Bujumbura agenda naryo nyene rishobora gucika umwanya wari wo wose. Hatangwe gusenyuka kera sahubu mugabo twagumye dukona induru tubwira leta, ariko vyose vyabaye ubusa. Kandi nibarabara rero iri rikuru riduga ubu ririmo gushikirwa. Gato y'umunsi honyerera rizoba rishikiye. Mu ruganda rwa Europeya ntiturashobora kuronka yaba Devote Ndayisenga mustanire wa komine Muha, yaba Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura kugira bagire ico bashikirije.